nuko rero n'abakunzi bacu twizere yuko mumeze neza twenga tumeze neza naho mumva mugenzi wacu Novance yabuze ariko ubuzima bukomeza kubandanya ariko nuko bimeze mu isi hari ukubura hari kuronka kandi byose tugirizwa kuvyemera kuko n'ubugombe bw'Imana nuko rero nta kindi dukora atari intamba zacu turahera ngaho nyene kuko nizo zigezweho cyane ku munsi w'ejo no ku munsi wa mbere twaraziciye ko zino ntamba mu rugamba ku wa mbere niho bamanuka ibujumbura ku munsi w'ejo niho bafata rutemakirere berekeza igihugu bagiye kwakira umugwi wa Kenya aho bagiye gukina zino nkino zo kurondera itike y'igikombe c'isi 2026 Christophe ku munsi w'ejo isa 6 isango ryabaye iryo abakinyi bari muri check up baraba ingene bashobora kwegera umuhana wa Malawi kugira ngo bashike hakiri kare n'imiburi bashobora gukoreraho imyimenyerezo numwe basi kugira ngo itariki ndwi ku munsi w'ejo ivyo bari maze imisi bariko bariga bashobora kubishira en pratique ariko urugendo burya mu ngendo urugendo rero ni rwamagoroshe kanatsinda muri Ethiopia nivyara ivyo biboroheye na cyane ibintu by'uburaro cyane gose nkuko bivuze ku munsi w'ejo hari igihe uvuga ati tuzoba aduhagurutse saa 6 ugasanga hararenze kuri moto nka mikeya kubera utugorane abakinyi na check up mu passport akaraba bari nini ufise abakinyi benshi hari igihe usanga umukinyi umwe canke babiri hari ivyo batujuje canke bataronse bikaba ngomba kusigurira abasanzwe bakora hariya ku kibuga c'indege ugasanga birashitse ugasanga ariho basize nkuko bayivuze ko ari umukinyi yahavuye asigara ashobora kuba hambya n'ivyakunda ivyo vyose urumva n'utuntu duto imprévu tutaba twateguwe kugenda hariya gushika muri Ethiopia muri Addis Abeba hariya bashitseho bavuga bati ko tudashobora kubandanya tworara ngaha tukazinduka tugenda mu nyuma biraba nk'ibigwana gatoyo kuvyo bari basavye ihoteli bari kujamwo iri hafi y'ikibuga c'indege ntibashobora kwironswa ariko baronswa iri kure gatoyi y'ikibuga c'indege ariko Imana ishime ko bayironse urumva twose n'utuntu tutugorane dushika ugasanga ko turatevye umwanya hama n'abakinyi burya baba barushe kuva ngahe Bujumbura uja Ethiopia aragusanga n'amasata atari make uri mu ndege rero vyumvikana bakiyo barushe nkuno munsi baraza kugenda bashike hariya Lilongwe urumva yuko no munsi tuko gatatu bashobora gushikayo nko dufate nko mwijoro cye ku mugoroba vyumvikana yuko hazoba bafise umunsi wa kane hari gihe umumenyereza ashobora kuvuga ati ndavye uburuhe abakinyi bafise hame noja kugirisha n'akadecrassage gatoyi barasha gusanga uburuhe buvyuzwa saka babwiye ati mushike muruhuke hama kumbura hari ngiye bivuga ko bameze neza avuga ati muze mwijoro mu masaha moya saa 2 y'ijoro mugira akadecrassage gatoyi gusa tugira utuntu dukeyi hama dusubire mu hotel urumva yuko ibintu nk'ivyo bituma hari gihe bamwe basanzwe bazi ivy'inkino bakubwiye bati ivyo navyo ne ça fait partie yo kubona yuko umugwi utagiye witeguye neza yego organisation y'umugwi serukira gihugu misi yose kenshi muravyibuka ko vyigeze gushika mu myaka iheze mu gihe Burundi bugenda gukina ugasanga umugwi twategerezwa kugaruka muhira kwakirwa dutanga gushika mu Burundi twe tukiri mu nzira tuza rero nibaza ko iki kintu coco cyagaragara cyaboneka kuko muravyibuka yuko twakomeje kubaza Alonso tuti mbega umugwi serukira gihugu uraza guhaguruka kuva mu Burundi ryari mbega abatarashika Ingozi baraza gushika Malawi ryari ayo matariki yose twagomba kumenya n'imiburu nimba hari itariki ntabanduka umugwi serukira gihugu ushobora gushika muri Malawi kugira ngo n'imiburi ibi byose Christophe avuze nk'ubu rabizi abaraye Ethiopia uyu munsi bashaka gufata urugendo bagashika mu ijoro hazo hari umunsi w'ejo gusa kane umunsi wa gatandatu mu kibuga ndiko ndibaza ese kumumenyereza araza gukoresha iyo myimenyerezo physique nabo abakinyi ko arabo yarasanzwe amaranye imisi ari kumwe nabo uga ari abandi baza guhurira Malawi iyo cohesion yabo bakinyi batashitse mu Burundi baza guhura n'abavuye mu Burundi iraza kuba ryari ivyo byose rero nibibazo bikomeye tumva yuko ku rundi ruhande abakeba tuza gukinana nabo bamaze nk'imisi ibiri bibere muri Malawi nibaza ko organisation y'umugwi serukira gihugu Alonso kirimwe agahaze cyane harimo agahaze muri equipe nationale giye kuraba no kuvuga ibintu biriya uburyo
bagenda babivuga ko ngira ngo wagiye nabibona agitangura gutuma ko abakinyi mu nyuma barabonye n'ubwo abakinyi batangaza yuko atakije muri equipe nationale yarabaye polemique nini ya cyane ni gute mu gihugu cyangwa umumenyereza mu guserukira igihugu atuma ko abakinyi ama mu nyuma kumva ngo singije gukina sinzi kumva izi nizi mugabo araba koko nyambo basanga nizifashe ko abo bakinyi nezo mbu bavuze hari mu maklebe yabo bariko barakora akazi kuri kwa mirumva donc ni bibazo bigiye bitandukanye bigenda bifatanya bigenda bikwegana by'ukuri bigaragaza neza yuko muri equipe nationale hari agahazi hama abantu bakibaza mbega muri equipe nationale iyo hatumwe kw'abakinyi ninde ajejwe no gukurikirana impapuro z'ibyangombwa by'abakinyi kugira ngo babe en ordre ku isaha nobwo yo gufata urugendo igeze iba ari iyo saha nyene ntiyabe no tugorane kanaka ku mukinyi cyangwa uri yahanye ngo yasigaye cyangwa byagendeka beske uwo muntu yagakwiye kuba ari umumenyereza mu guserukira igihugu cyangwa by'ukuri uraza kubona yuko hariho agahazi ko hano bivugwa yuko umumenyereza mukuru ari we novuga bafisa mu kazi umumenyereza mukuru bivugwa yuko ari wafisa akazi ko kuronderera nubwo byangombwa by'abakinyi eske umva koko kweri ngaho honye atari hagahazi kandi donc il faut yuko equipe nationale ibifise nubwo staff ikwiye sino tuzoguma muri izi ngorane tuzigera tuzivamo tuki mu misi yahera twarumvise novuga bashiraho no muri equipe nationale novuga staff yongerezwa ariko ntibyaramye byamaze kabiri byavuye novuga bihinduka bavuye biyomora ibyo byose rugo donc hari ingorane novuga z'urukwegane zigaragaza ziboneka yuko hari akantu novuga katameze neza muri equipe nationale rero nuko tuvyakira uko nta twebwe ubwacu turavuga mugabo nta bushobozi dufise tuvyakira uko ariko dukomeze novuga dusengera equipe yacu serukira igihugu kwezo ubunye nibaza yuko ku bwacu nivyo twebwe wiriwe duhishije ibintu by'umupira w'amaguru byo kuri ni impano ni umupira w'amaguru usanzwe no kuri mu maraso y'abarundi kira kumushira mu kibuga umukinyi umurundi ariko ineguro novuga uza kubona muri equipe nationale ntabwo ari ineguro novuga yagakuriye equipe serukira gihugu giye kuraba no kuburyo abakinyi baba rassemble ugiye kuraba ingendo kumene zigenda wari kuragikora ko ugasanga nk'ubu habaye inkino zibiri zapfuba hari usanga equipe adverse yagutanze novuga gushika mu gihugu cyawe urumva n'ibintu by'ukuri ugiye kuraba hari urwego tutarashika rero ntituzi ngo bizogenda gute twindire turabe yuko kumbura umunsi w'izina bizorangira Anaja nuko ekipe ya Harambee Stars ya Kenya kuva ku munsi wa mbere tayari no bashika ku butaka bw'igihugu ca Malawi umva yuko bobo kuva ku munsi wa mbere niho bari kirere imyimenyerezo igakorwa nk'inshuro zibiri canke zingahe ariko twebwe Burundi turacariko turaraba ingene dushika muri ico gihugu twavuga yuko Uburundi mu gihe bwoshika hasigaye umunsi umwe abo bakinitwa ko turavuga bose ari abakinyi batajenga mu Burundi hariho kamorare nivyo ku munsi wejo abakinyi nivyo Riongora baramubajije ati muharera hari vese tumeze neza turiteguriye neza urukino ariko kuba Uburundi butarashika amakenyi kaba yashitse hari ikintu ubona yuko cotuma nk'umuguserukira gihugu mu rukino rw'itariki 7 ku munsi wa gatanu hashobora kugira abakinyi bacu bashobora kugira akantu k'akabazo swati uruhe ugasanga birigaragaje mu kibuga acanke nyene uvuga ati abarundi baba biteguye mentalement barashobora kubikora naho n'ubundi uduhazi tutwo tutabuze. Bon, usibye ko bafise n'impano ko Alonso yaraje kubivuga
umupira bawimvamo mugabo uravye ko hariyo n'abandi bantu baba bavuye mu bindi bihugu bataba bagiranye n'izo entraînement hamwe nabo usanga bigoye ko bagiranira ubunywana donc je sinzoshobora kuguha nk'ibara ntabonye ingene ukina ntanakuzi coco n'ikibaho rero ufashe equipe nationale ikaza yanatevye ntuyiprepare avant nk'uko muvuga ati ngo umukoci niwe agenda akaba ariwe anategura n'izo mpapuro ese ko n'akazi k'umukoci k'umukoci ni vya bindi baca bongera bakavuga ati ngo umukoci ngo niwe yongera akaraba abakinyi bakamubwira hanyuma bagaca babazana ko nyene hategerezwa kuba hariho uza arakurikirana abo bakinyi ivyo ni vya bintu vyo gusubira kunanirwa kwacu kuko niho bihera utangwa kubona hariho iyo malorganisation ko nyene niho vya bintu bica bisubira kandi vyo kongera kunanirwa kongera gutsindirwa mu kibuga kuko avant tout il y a la préparation mentale ariko préparation mentale kidi préparation mentale bavuga na physique kiki ariko physiquement two kwitega resultat imeze gute ku munsi wa gatanu uravye wonyene urashobora kwestima umwanya peut-être mu gwiserukira gihugu uraba mukinyi est-ce que décrassage yonyene aricuza gufasha na cyane hatabaye yakunovuga ya team yose ya groupe yose iri hamwe décrassage est-ce que baraza gukora nk'ibintu tingahe kugira ngo nababandi batari bari ngaho ingozi bashobora guhura n'abandi n'imiburiburi mumenyereza abone yuko yahambavu yuko habaye inkino za gicuti mu kwezi guheze kwa gatatu mumenyereza bedeti ivyo yari yiyumviriye gukora mu kwezi kwa gatatu yarabikoze arafise n'igicapo c'abakinnyi ashobora gutanguza muri 11 bazokina ku munsi wa gatanu ariko rofete yuko hambavu yayo meze nkanga abiri aciyemo hagati atabakinyi bose yaronkeye umwanya wo gati abana twabanye nabo ingozi abana bo tutabanye bega umumenyereza ku ruhande rwawe yokora gute hama ku ruhande rwawe urabona yuko ari icizere cyo ku munsi wa gatanu urabiye no muga kuri izo décalage horaire cyangwa décalage buryo abakinyi bagiye barahura nabi kugaho two kuyatandika kuri mu gutsereka gihugu icizere no bwazi twogishira ku bakinyi kuravye umukoca bari abakinyi bari bamaranye yindwi nka yose nabo rero kugaho nibwo yacakoresha oya sibo akoresha hari gihe akoresha abarimwo nabandi dufate par exemple nk'ubu iyo ufise match hari gihe uvuga uti mfise match ya dimanche hama entraînement ya nyuma ni vendredi ubugira imana ubufise babafise abakinyi Europe ya samedi hama dimanche wakina ariko urumva yuko baba kimeze neza ariko urinze umbwira kuva ku munsi wa mbere abakinyi nubwo ari abantu ba pro kabisa tuzi ko ari abantu ba professionnel ndavuga ntibazo nkiza Saido hamwe na Yusuf Nyanga kuva ndibaza yuko boba baheruka niba ntihenze guhurira mu kibuga oya kugira entraînement nko muri weekend heze kuko baje nga Holland ariko vyumvikana yuko ntibazo nkiza hamwe nande narishimiye Yusufu bo baciye bagira directement muri Malawi abandi bo barara ngaha kuca bagenda bagashika hariya ko baratuke ko baraye hariya amafoto twabonye ku munsi wa kabiri fata ku munsi wa mbere surema ku munsi wa mbere ko barazindutse nta entraînement bagize bazinduka bazina ku wa kabiri nta entraînement bagize kuko hariya c'est vrai baratwaye ibikoresho byabo hariya ariko biragoye igihugu kumbure utamenyereye ntushobora garantima muri babiri kumbure ni hamwe ushobora kuvuga ati tuguma tubarindiriye nimbi uri ushobora kuvuga ati mbega nta hantu ngaho bari agasari ya musculation turaba ingene twoguma tuguma dukoresha umubiri ariko kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane presque une semaine ata entraînement uri kuragira hama kuwa gatanu cukina match ivyo bintu babigoye aronse yabigoye cyane uzi kuri umukinyi ukamara iyo minsi yose abandi bashitse nimba ari ku munsi wa gatanu hariya muri Malawi ariko wa mbere bashitse ya muri weekend baragize entraînement bande ba Kenya muri weekend bagize entraînement atari ku munsi w'Imana bashobora ko barahagurutse dimanche ku kagoroba ko bashitse ku butaka bwa Malawi ku munsi wa mbere cyayumvise iminsi 3 bariyo bo bari ko baragira entraînement no ku kibuga basanzwe bamenyereye rero ivyo n'umuntu akunze kuraba ivyerekeye amamatch n'abakinyi ashobora kuvuga ati ikintu ca mbere cerekana ko umuntu ari tayari organisation uvuga ati umuntu yashitse kare abakinyi bameze neza entraînement bayigiza ahantu kuri yo terrain
arabona ambiance ihari arabona psychologique mwene bakibameze arabona physique mwene babeze akavuga ati iyi match uko ndayibona mwebwe iyi match mwayiteguye neza urumva vyumvikana ko no munsi twebwe Kenya baboneka nk'abantu bateguye urukino neza twebwe c'est vrai twararuteguye ariko ni vya bindi nko ku rubanza uvuga uti ndafise urubanza mu kwezi kw'indwi haragira uvuga uti ndafise umwanya wo kwitegura mu kwezi kose ariko hagera wa munsi uri kuregereza ukumva ngo hari ibintu hararonka ibiriya nabira sindabironka ukabona ku mwanya wa nyuma ibyo byakunda gushaka ku bantu akaza kwiganya utuntu guhabuza ibi kumbe wari ufise ukwezi kose ko kuvuga ati ibintu ndabishaje kanaka ibi ndabishaje kanaka nk'ivyo bariko muravuga bakavuga ati cyo gituma imanza zose kuko jya n'urubanza bavuga bati tugize komite Alonso we ujejwe ivyerekeye déplacement uyu nawe ajejwe ivyerekeye ari nk'amamara cyangwa amadota ati imvutano z'abakobwa uvyerekeye je sais pas protocole biki kugeraho kumbura nimba urubanza ari samedi bavuga bati jeudi inama ya nyuma yo kuvuga ati gushira réponse les kavuga ati uwimvutano ni okay ego déplacement ni okay ego hamwe batangura urubanza ibintu bimeze neza nyene urubanza akaca atanga ikibutura agatanga ibiyera sezero rero nijo ndakubwira nkaho habakubwe kuvuga ati okay deke dutanguye entre amaze gusohora liste haba hamaze kumenyekana entre mazizoberahe c'est vrai ngaha nta kibuga gihari twatuga kuri centre technique ariko urabona yuko vers la fin y'izi championnat ndavuga mu bigeme n'abandi za 3e division yavuga ati birashobora kuba perturbe reka tuduge hariya bagirire hariya kumbe ntari hari agaklima keza ndavuga aba diaspora iwacu kumbe bavuga ati haranakanye kidogo ariko ivyo bitanguye mu mamutanga gukoresha ibindi vyose vyankenegwa ku buryo akarukaza kakaba imprévu ni ibi vy'aba Mkombozi na Digidigi bo bashitse bunyuma kubarondera izo mpusha ibiki bishobora guteba ivyo birumvikana ariko abandi kumva yuko imeze neza ariko twe twumva ngo bagira isoroso urumva ivyo rero ni ibintu bishobora kwerekana banati aba bantu ntibari tayari kiki urabona inkino uko zitegurwa novuga kuma detail menshi hariho novuga gutegura hanze y'ikibuga umuntu murategura akagutsinda hanze y'ikibuga mu kurindira ivy'indani mu kibuga aha twemezanye yuko Kenya imaze kudutsinda hanze y'ikibuga sivyo ni ibintu tubonesha amaso neguro iki byose Kenya yadutsinze vyerekeye hanze y'ikibuga aha rero nta umuntu amaze kugutsinda hanze y'ikibuga burya kuri bino bihugu byasanga rimwe na rimwe hari nivo kanaka tugenda tunganya nta garanti ufise yuko uza kumutsinda n'indani y'ikibuga kuko wewe abameze neza ku mpande nyinshi cyane gose psychologiquement bagusumbya mentalement iki bintu nk'ivyo nyene rero hano byukuri naho ama espoir niko no bivuga kugeza ubunye twebwe ico twokwishimikiza mu rukino rwo ku munsi wa gatandatu n'ama espoir soit individuel soit no kuba y'umumenyereza ikisinzi oye bashobokina neza bashobokina neza ugasanga bigenze neza ugiye kuraba no kuvuga état d'esprit y'iki gihugu avant match twebwe tugira analyse avant match y'iki gihugu ca Kenya byukuri biragaragara neza yuko Kenya ano manota 3 yakeneye irakeneye ndibuka match twakinye n'igihugu cha Namibia South Africa match yari urabona uburyo equipe nationale yari iteguwe neza yashitse kare ibintu bimeze neza hari environment nziza twakuye inota rimwe kandi inota rimwe rikenewe cyane gose bihano kujya niko byategereza kubandanya
yumviye tuvuye ngaha hakiri kare tugiye South Africa turamenyereye turamaze iminsi ngaha imbere ku rukino ruba tukaca dukina n'igihugu nka Namibia cyari cyatsinze hariya anye cyatsindiye Cameroon uribuka ko cyatsindiye Cameroon hariya South Africa baca bayisaka Cameroon wabo baranganya ariko twebwe hariya twaragiye biranka ko badutsinda bivanye n'uburyo twari twiteguye iriya match rero neguro ni kare bajya abarundi ntibihenze baciye umugana ati ubuja gusha buratagata ubanza kubona Alonso ugiye mu kibuga ari match mufise ukabona equipe mukina mwebwe muje mucere birashobora kudakunda gushika mugashika gucere nabo ari match amikara ugasanga bobo batanguye shofu barimo ambiance reka ndagwakarura ubwo ngene butangura dorukasi reka ndagwakarura aba bantu bari tayari mwebwe ntimuratangura kwambara ntimuravuga nandre mwebwe ariko hariya bari muri echauffement bariko baratwenga batogata abantu bari tayari reka ndagwakarura twebwe muri kade ngaha anye mu Ngagara kipe yacu yitwa Intarambigo ya kocha Ismail dufise match 14 ni kuvuga yuko twahurira muri locale 11 twese wa nyuma 11 yarashitse midi twaba dushitse mu kibuga aya kuri kare municipal midi iyo sezo twarabigize umugenzo ni kuvuga ko dufise match twashika ku kibuga desera iyo sezo twaraduganye equipe muri Katembe ata equipe nimwe dutsinda nibaza ko nkuko muriko murabivuga Urundi kabisa haracyarimo byinshi byo kukosora ntako twoba tuko turashaka gushika kure hama integuro zacu zikaba ari izimeze nkuku gaza wumva kukanyuma umukinyengo ya Buziki ari umukinyi ya Buzibi ibi kuko urumva kikina na Lonzo na Nadia ibi byose byo ngo hotel badutwaye kure biki byose ibi byose biza kuba byegereza wa munsi mugiye mugabo twabikoze kare ivyo byose nitwobibona ko ari intambaye kuko ivyo urabizi ibigora bigora abagabo kandi ivyo bihugu atari vy'iwacu ngo ngaho iwacu duvize uko twe twitwara n'ivyo bihugu bifise amategeko yabo utwo tugorane twose ndisiri yuko aba bagabo badutwara baramaze kugenda mu ngendo nyinshi cyane barazi ko hari utudeta yari ahantu ushika kuri Europe ugasanga bari strict n'akantu kama kanditswe nabi ese itaboneka bakubuza ati genda usubira inyuma urabe neza ico kintu cyangwa bakagusaba ikindi gipapuro